Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika, mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyaburaya, abari hirya no hino ku mugabane wa Aziya, abari ngaha muri Afurika, Kenya, Uganda, Zambia, Tanzania, muri mu Rwanda, muri Kongo mu Burengero, abari ngaha mu gihugu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe nibukoresha ururimi rw'icongereza canke nibukoresha ururimi rw'igifaransa, urafyonda sabone hama uracurira ngaha iburyo urafyonda no kwa kano kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata ca politike. Ndayishimiye rero nk'uko bariko baragenda babivuga rero bati aranebagura mu mvugo ziwe, aranebagura abo ashira mu mabanga bakayabonamwo ubufu. Avuga ko hari abantu bubahuka bagakeza inshuti zabo ziba zagenwe mu mabanga kandi bazi ko ayo mabanga batazoyashobora. None ga Ndayishimiye, wowe ubashira mu mabanga gute kandi biboneka ko batazayashobora? Kuki ugena abantu mu mabanga mu bibanza kandi biboneka ko ivyo bibanza batabikwiye? Umukuru w'igihugu agahimiriza abarundi guhindura ingendo, bakumva ko bahawe amabanga baba bizewe kugira ngo bakorere igihugu apana kukinunuza. Anahanura abarundi guheba ingendo yo gukeza umutegetsi yagenwe ngo felicitation, ahubwo bamubwire bati garama wonkwe. Ivyo nivyo Ndayishimiye ahanura abarundi. Si n'irya mbere Ndayishimiye avuze amajambo mwene nkaya, kuko akiza ku butegetsi abanyagihugu bari batanguye kwishima bati tubonye intwari twari twarabuze, tubonye umutegetsi mwiza abushitse akwije byose, agiye kurongora igihugu, agiye guhana abasuma, agiye guhana basesabayore, bansumirinda. Ariko mugabo gushika ubu ntavyo, ntiyigeze abikora. Mugabo rero izi impanuro Ndayishimiye mu majambo umwumvirije ivyo avuga, impanuro atanga zarizo gose, zari zikwiye nyine kuba ariko bigenda. Umutegetsi agenwe mu mabanga ntiyumve ko aronse aguye mu bufu, ahubwo akumva ko agiye gukorera abenegihugu. Iyi nyigisho ya Ndayishimiye rwose yariyo, ariko ikibazo kimwe nuko Ndayishimiye ari umujanja rwose. Ni umujanja nawe avuga amajambo, ariko amajambo ugasanga umengo ntago ari we yayavuze, ntayashire mu ngiro, n'ibikorwa bikabura. Iyi nyigisho ya Ndayishimiye rwose yari ukuri kuzuye. Ikibazo gikomeye ahantu kiri nuko ibi byose yavuze nyine ashaka ko bikorwa n'abandi gusa, wewe atarimwo kandi ari we abakurira. Aripfuza ko abanyagihugu bo batakabaye bashima abo bategetsi bagenwe, aripfuza ko abanyagihugu ari bo bakabaye babaza abategetsi ibyo bababaza, ariko hageze ko abanyagihugu babibabaza arabakarira, ntabaha ubwo burenganzira. Izi mpanuro mu gihe adashobora kuzishira mu ngiro wewe nyene, nta kanovera zishobora kugira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyerekana ko Ndayishimiye ivyo avuga atari vyo akora ni vyinshi rwose. Namwe irabire muri 2020
yaratsinzwe mu matora y'umukuru w'igihugu. Harya vyasigura ko abarundi batamwipfuza kuko barabona ko ataco yobamarira. Iyo nawe adafata ivyicaro nk'akaryo ko kuyoragura ubufu, aba yarashize aho intahe ishize. Yamara yemeye kwiba intsinzi ya Agathon-Rwasa muri 2020. Kukaba nkako ico abarundi bamunegura nico cabaye inyuma y'imyaka 6. Ico ni ikimenyetso ko abanyagihugu b'abarundi ari abantu biyubashe gose. Muri 2025 yakoze amatora abanje kwigiza kure umwe yiba intsinzi muri 2020. Kubera yabonye ukungene abarundi batamushaka, uwutora yashirako igikumu ahagararanye n'imbonerakure mu kazu k'itora. Muri ngaha twaramenye umunyagihugu muri Buhumuza yanse gutora CNDD-FDD, acabwira imbonerakure ko ategerezwa kwimuka abaviraho ngo kuko yamenje. Ahaza mpanuro za Ndayishimiye mwumva zimaze iki ga yemwe? Kuba yarabanje akigizayo Agathon-Rwasa, akanka ko yiyamamaza, akanka ko yitoza mu mwaka w'2025, umwaka uheze akamwankira ko yokwitoza mu bashingamateka, bajenama bakomine, mu bakenguza amateka, aho hose akamukumira, akamwigizayo. None ga yemwe, impanuro za Ndayishimiye murumva hari akanovera zifise? Ntako na gato. Mu matora yo mu mwaka uza rero, Ndayishimiye yakoze ibishoboka vyose, aritanga. Abasirikare bo muri CNDD-FDD, abagabo b'ibicocoro, abajenero bose arabitanga. Azi ko baterekwa ko yongera kwitoza, arabitanga, abaca mu ryahumye nk'uko tubivuga. Yaciye yigena mu gihe batari bavyiteze gose. Yaciye abandanya yugara urubuga rwa politike ku buryo abahiganwa nawe babanza kwemera ko bazokwiyamamaza baririmba izina ryiwe, maze inyuma y'amatora agaca araba aho abicarika ku biti, akabashakira ibiti kugira ngo bihungure akuya mu kuvura amakori, mu kuvura amakori y'abanyarucari b'abanyagihugu ba ntahonikora bato batoya. None munyumviriza izo mpanuro ziwe zo kuvuga ahanura bene gihugu zavuye ku mutima? Ivyo nibiriko biragenda vyibazwa. Dusubiye inyuma nanone, uyu nyene ni wa wundi apfisha umushikiranganji mu buryo butangaje, agahenda umuvugizi wiwe wa leta Jerome Niyonzima ngo atangarize abarundi ko umushikiranganji wabo yishwe n'isanganya. Kandi ibintu vyose biboneka, abanyagihugu babibona, abantu basemerera n'ivyatumye umushikiranganji apfa, vyose bizwi kandi bikaboneka ko ahubwo wamwishe aryamye mu nzu kwa Ndayishimiye, ari uwegereye Ndayishimiye nyine.
vyanashoboka ko yoba ari Ndayishimiye yatanze iryo tegeko ryo kwica umushikiranganji wiwe yagenye mu mabanga. Yewe n'akamaramaza, ntaho vyigeze biba ko umuperezida yigenera umushikiranganji agasubira inyuma akaba ari we umwiyicira. Ivyo vyose ni akamaramaza kwa Ndayishimiye. N'uyo nyene Ndayishimiye ahengera inyuma y'imyaka irenga 5 ahagaragara ahari kubakwa urugomero, akiriza amosozi arayakoroza, akiriza gose akajojuta amosozi ngo abasuma barasahuye igihugu imiliyaridi 54, kumbi yazigabuye mu bandi muri barya basuma nyine bayivye, nawe yarariyeko yaratamiyeko yarashize kuwepfo, akiriza amosozi akajojota. N'uyo nyene Ndayishimiye ayora amafaranga y'agaciro muri BRB ngo agiye kuzana igitoro, agahera mu nzira y'amahera akagenda akagirire gose. N'uyo nyene Ndayishimiye ayora imiliyaridi 247 n'igice n'imiliyoni nyine 500 ngo agira kwiragize udukwavu mu Burundi bose ari hose, ariko bwa bukwavu ntatange na kamwe, na ya note agacisha kuwepfo agashira kuw'inyuma akigira akigendera. Ndayishimiye kuva yivugiye ko ari umujanja, yuguruye amaso benshi, yaravyitangarije gose, aravuga ko ari umujanja. Ivyo vyose ni ingorane zikomakomeye cane bibandanya gushikira kino gihugu cacu c'Uburundi. Amakuru yacu tubaye turayahagarikiye ngaha, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane, ndabikebanuye naho ubutaha. Umukama abandanye kubazigama, arinde abarundi n'abarundikazi, mugire aho muba mwubahwe.